nimba twoba twarigeze no kumenyana tukaba twarigeze no kuvugana akantu k'isegonda rimwe ivyo bintu bifute mu mutwe bikure mu mutwe no mu bwenge bwawe jewe wumve ko tutigeze tunamenyana n'akantu na gato mugabo banza urabe kwanza ukuntu uri hama witegereze igicuki cy'umukobwa wanje raba urabe ko hari aho musamusaniye mwitegereze imbere yo kuvuga ikindi kintu cyose cyose uyu niwe mukobwa tuberanye niwe mukobwa mbona akamwiriye apana we w'umushenzi ataninde ufise ndagaragara nk'iyarara imbere yawe muno mwanya. Okay, urakoze cyane ariko nivira mu nzu simvira mu gihugu. Ikindi gihe ndabizi neza ko umutima wawe uzongera unyipfuza utakimbona. Okay, urabeho gakorerwa inkoni ishushe wa mushenzi we gena tukurupfuna kuri kugenda hariya ntabona ukuntu baza kutugora shiri. Njye mukobwa nindi ukuntu yagaragaje umubabaro biragaragara neza ko mukundana ko bikomeza uko kubera ikikane utigera wiyumvira ku muntu agukunda ngo biha agaciro kubera ikikane ivyo bintu utigera uvyiyumvira uribaza ko afise umutima haye uribaza ko ujya wafise umutima nimba koko nimba ari wo mwamukundana kwe kutahise mwujya nimba neza ko nanjye waruzi ko nkunda nko kubimbarira buri gihe kwe kutahise mo jewe kandi uzokwamuko bigere bizohogeza hewe kandi tubwize ukuri nimba ukeneye naho kuryamana n'abakobwa genda usume barahari apana kurinda kuduhendesha uduprofitisha urukundo imisi yose nzanga kandi nigikiwe wumburana nigikumburana wowe umpamagaye kuri telefone niyo message no ntayibonye fa kubibona gusa nyaruka kwitaba wowe sindina no kugusaba déplacement nije nimenya nije nikosha mvuga ati ubu unyimushera rankeneye menya neza ko umuntu umukunzi wanje rankeneye mbisa niruka kandi hari umunsi numwe je wigera umpamagara ngo umbure kweri kino numeze uko kandi je urambura igihe cyose ngeneye icyo ndonkera igihe cyose niyo hoba ndi mu kazi ukantelefona hari umunsi numwe je ngo mu kazi si chance niriko ikiwahise mu kunkorera ibintu nk'ibi niba utankunda kwe kutabimbwira hakiri kare nkareka gutakaza umwanya imbere yawe aho ndazi neza na mukobwa ari sérieuse agukunda nuko je ndagukunda uzoronka nukinishije urukundo rwanje. Merci ntacyo ndi bugarure twamaze guheza kuryamana sinarimwe gusa sinyibigarura ariko kandi merci ndakubwira ikintu burya nta kintu kinjohera nko kubona umukobwa ariko aricuza ivyo yakoze amajambo yose umbwiye ntatandukaniye nayo ujya mukobwa yaje kumbwira nta mwese muri bamwe erega weje sinigeze ndagukunda wa mukobwa ariko je kintu ndakwemereye nari nshaka kuri wewe no kwiryohera ariko urantoye hakiri kare urantoye afite je mission yanje kwari kugutora naguhekenya hama nagucira ariko kikambabaza cyane ndaguciriye narakunotsa nari ngiye kubanza ngakunotsa wa mukobwa ndakubwira nambukeka yuko jewe nigeze ndagukunda n'urukundo rungana uko aho warahihendeye cyane narinzi yuko ushigikira muri ibi turimo narinzi ko kwiryohera twese tuko turakora ariko nawe icyo kintu kirambabaje cyane ahubwo marure gatatu
nawe wamviriye mu nzu mvuze ati kurikira uyundi mwese muri bamwe muranuka hanze anifite ikihe kibazo mvuye hariya yanza mbona wicurikiriye n'ikihe kibazo ufise umviriza reka kuvuga amajambo menshi ega je n'ubundi je ndagukunda je ribwe sindamushaka nikundira wewe akana keza akana gato ni sawa umviriza ni bibiri urakora ibyo nshaka canke nuronka amahoro muri ino nzu ndakwinginze mbabarira umviriza nije ndiko ndavuga Anita urakwiye kugendera kuvyo nkeneye ugakora ibyo nshaka byose kandi unyenda kubone mu cyumba uhejeje nga uje mu cyumba ivyo bikakunanira muri ino nzu sesure kukubona ndamaso singorana urumva bofre ufagite Anje basi bofre aragufata nabi Anje nukuri birambabaza basi ndiko ndababazwa n'ibintu ubayeho Anje wibuke mama kiriho ingene twari tubayeho neza Anje kira wari umuntu ukunda gutwenga ariko raba bamaso dine ahora ku matama yawe Anje nukuri birambabaza by'umugabo wawe gukorera ndakeneye kubona wowe wakera ndakeneye gusubira ukubona uri kuratwenga Anje nahaza amarira yawe ya buri munsi raba n'ubu ndakumva kandi ndagutahura akababaro ufise ndakumva kandi ni ngombwa ungirire impuhwe nka mwene nyoko burya mu buzima hari igihe bisaba ko twakira ibihita atari uko ari amahitamo yacu ariko nta yindi nzira tuba dufise ariko buriya buri kintu cyose kigira intango kandi kigira iherezo nibyo kera naratwenga kera nta mariro wabona mu maso yanjye ariko uyu munsi kiranga isura yanjye n'amarira ibyo ariko ntibivuze yuko ducika intege kuko buriya ikintu cyose kiba hari impamvu ikintu cyose kigira intango kikagira n'iherezo uyu munsi ushobora kuba ndiko ndarira ejo ariko nkaba ndiko ndatwenga uyu munsi bofre ashobora kuba ariko adufata nabi ariko ejo ugasanga turi famiye nziza ibyo navyo bibaho rero komera rero umutima ukomeye buriya muri ino nzu wowe na Greta nimwe bantu babiri gusa mfise nimwe nkomeze zanje nimwe pe ndaba nkumva ko ushobora kuva muri runo rugo rero wowe nunyereka ubunyantege bwawe nanje nzonanirwa ukubona gutyo ubabaye usa agahinda sindakurusha n'ivyo mama ahora rero birakwiye gukomera nk'umuntu akuze ukavyakira uko nyene turiko turabibamo kandi twizera neza ko ejo bishobora guhinduka buriya bavuga ngo nta mvura igwa idahita yohera mu gitondo igwa gushika ku mugoroba ariko n'ijoro irahita niyaguye kuri no yarahise mucika intege sivyo ivyo bofre akora ntukabihe agaciro mureka bikore ndizera ko igihe kizogera agahinduka kandi rega ntabwo atwana aradukunda n'akantu gato gusa gasigaye bigahera sivyo humura rero sinzi kubona kandi wicurikire sivyo ya pe
Easy. Beautiful. L'attention. Demande. Ne bouge pas. Twenze. We ndoguma ndagutsinda. Papa, hari ikintu nshaka kubaza. Okay. Niyo mpamvu ituma mama uko umumukuru tumurwanira. Uretse ko bimbabaza. Greta. Mama wawe si uko ndamwanga, ahubwo niwe atankunda. Hari ibintu byinshi cyane mwana wanje ntushobora kukubwira, ari ikintu wamenya cyo ni kimwe. Mama wawe ariyorobeka. Burya mama wawe ni umuntu mubi cyane cyane, afise inzigo imwe ya mbere ibaho. None nibaza impamvu wamukunda cyane. Urazi ukuntu nakugwaniriye wewe. Mama wawe ntiyigeze ashaka no kukuvyara, ntiyigeze ashaka kunabaho, kugira ngo ubeho umenye neza ko yaje nabishizemo ingufu nyinshi, kandi nzokoma ndakugwanira mwana wanje. Mwumvise? Ntuzuyizere mama wawe nabe n'umunsi n'umwe, ntabwo ari umuntu wenza na gato. Uzomenya neza yo kugira ngo ubeho neza no kuzoba ku ruhande rwanje, ukunda dadi wawe nanje nikundira igege wanje. Mwumvise? Ivyo zokubwira byose ntuzuvyumve. Mwumvise? Ugumane nanje dadi wawe, mama wawe una akamaro kamwe azokugirira. Uravyumva? Greta mwana wawe. Oui. Njya mu cyumba cyawe. Umugabo wanje mwiza, kwari kuri kurambeshera, kwari kuri kuratuma umwana nyama. Subundi vyose uri kuramubwira ukuri kuri muntu ukuwe, kwari kugira ngo gusa unyankishe umwana. Basi wibuka ko umwana ari uwanje nanje, wibuka ko nanje ndamufise ku ruhara, wibuka ko nanje namutwaye amezi 9 mu nda yanje. Ndabizi kunyanga, ariko kwankunyanga nta n'uruhara ndarufise mubi. Ubundi nivyo wowe ubwawe wihaye, ufata ingingo ubwawe yo kunyanga, ariko nta cyane nigeze ndagukorera. Ariko aho bigeze nukuri ndakwingenza mbabarire, ndumva naniwe. Nanje basigize ugerageza kwibuka ko nanje ndi umuntu mugabo wacu, nanje mfise umutima ubabara. Ndifuza nanje kubaho nishimye, basi ni segonda rimwe nkuko nawe wumva ko wishimye. Ndagusabye mugabo wanje mwiza, ibyo umunezero ufite muri ino nzu n'umwana wenyine, nicyo kintu cyonyine nsigaranye. Ndagusabye ko nkunyanga, ndakwinginze n'uruvange mu mwana wacu. Ushobora kwihanganira buri kintu cyose unkorera, ariko kwihanganira umwana wacu anyanga nk'uko nyanga, ndarahimba nayo mu ijuru sinabishobora. Sinabishobora, ndagusabye. Urazi ikibazo wakire, nuko watinyutse guhagarara
ukamburira indero mu gihe jewe nicaye mu nzu yiwanje jewe niyubakiye kanatsinda uraza ukuntu wayijemo ntabishaka kubera ko wubahuka umugore we iyo ndero wayikuye he ndabitse nakoze ikosa ndazikora kundi kosa ryo kuvuga amagambo ndapfukamye basi babari nderanye n'umwana wanjye ndakwinginze uriya ni umwana muto ufite umutima woroshe naho ikintu mubwiye agifata uko nyine ikirenze kuri icyo mwana wanjye aragukunda ibyo mubwira byose tubyemera nkaho ari ukuri ndakwinginze ndashaka icyo nyine sigaranye ndakwinginze uriko urarira rira cyane rira kuko amarira kuri wewe niyo mpamvu yonyine ituma je ndonka umunezero umutima wanje rira ubabare ongera urira ubabare niwe amara kurira usohoke hanze sohoka Angeli sohoka hanze Baby surprise. Wait. Surprise? Who are you, man? I'm very sorry. My name is Brighton Baker. I'm the boyfriend of your sister. What? The boyfriend of my sister. Right? Yes. Bivuze ngo uri bofle wanje. Okay, it's okay. Nanje nitwa Mr. Khan. Ngabasanzwe ni musaza wa Blender. Reka tuvuge ikiganiro tugomba dukorana uyu mwanya. Nico kiza gutanga uburenganzira bwo gukomeza ukundana na mushiki wanje. Canke kikabukwaka. Ndakubaza kandi ubwire. Ni ikihe kintu cyaguteye kumva ko ubabaza mushiki wanje mu bandi bakobwa bose? Sorry. Sindagufata nkanje. Nako ni ikihe kintu cyaguteye kumva ko ukunda mushiki wanje mu bandi bakobwa bose bari kuri iyi si? Bro, nuko ndamukunda kandi nshaka kumbera umugabo mwiza. Nivyo abahungu babaza imitima y'abakobwa babaho, ariko abasaba abahungu n'ibivamutima batazi guha agaciro urukundo abakobwa baba bakunda. Ariko jewe ndakunda mushikawe kandi nishimiye ko ndamukunda, nubwo yo batankunda ariko cyangwa ndamukunda. Uvuze ngo ndakwibujije ntuzongere kunyinjirira mu buzima. Uru ni urukundo rwanjye, ntabwo ari rwa rukundo rwahubwo abigura benshi. Kandi ndasubiyemo ntibirya mbere ari naryo rya nyuma subira kunyinjira mu rukundo. Niyambabaza ntazo bari kubabaza wewe kuko nabo babaza abandi, ariko icyo nzi nuko atameze nkawe. Ubyumve ndamukunda kandi uceceke ndabimubwira kuko ntandura akunda. Nduwiwe nawe n'uwanje. Nimba kumukunda ari icaha nakoze, Mana nikimparuko. Ariko nimba kumukunda bizonkingurira ijuru, Mana nirikingura kuko ndamukunda trop.
naishiwa pawa, 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 naishiwa pawa.